n'abarundi bose babuze nimutsinde ishavu kuko inzigo n'impamba y'umutahe kandi ngo wihora uwawe ugahonya umuryango. Uburundi ni umurima w'isangi twasangijwe n'Imana. Uburundi ntibuzokwigera bugabugwamwo kubiri canke gutatu. Abarundi bose nibasubire hamwe bafatane mu nda mu kugarukana amahoro mu kubogora umutekano igihugu cacu gisubire kunaga. Uwo wese arota arondera gusongera isibe ngo Uburundi bugume mu kaga mu mwamirire kure atagukingira ikibaba ikibi. Ugiye gufata imigambi irashe yo gutuza ubwicanyi butera bwimonogoza mu Burundi. Mu migambi yacu twemera kandi twama twigisha dutegerezwa kumvisha abarundi bose ko kizira gutyoza agateka ka muntu uwo ari we wese, yaba umuhutu, umututsi canke umutwa, akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe, mu biwe no mu vyiwe. Nta bwoko bwo guhonya, nta bwoko bwo guhonyangwa, nta bwoko bwiza gusumba ubundi, nta bwoko nyagukira canke nyagupfa. Abarundi bose baba abahutu, abatutsi canke abatwa barangana imbere ya Imana n'amategeko. Turasabye rero imigambwe yose yemewe hano mu Burundi ko yokora yisunze ivyo vyimviro. Turayisabye yiteho cyane cyane gufasha leta gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu ku barundi bose atakujyanisha amoko. Turiyemeje ko tuzokwama duhura n'abarongoye imigambwe kugira twame twarabiye hamwe ingene ayo mahoro n'uwo mutekano bitosubira guhungabana. Ahari induru n'umudurumbanyo nta terambere riharanga. Inzira dushaka gucira Uburundi niyo kunywanisha abarundi bose, bizerane, bubahane, bafatane mu nda mu gusanura ibyasambutse, umutima uri mu nda atakwinubana. Hari benshi muri mwebwe banibaza yuko bigishoboka ko abarundi basubira kubana nk'uko byahora. Abenshi muri mwebwe muribaza muti mbe leta w'ikirongora igihugu izovyifatamwo gute kugira ngo abanyagihugu basubire kubana mu mahoro, abakozi ba leta basubire kwijukira koko ibikorwa byo guteza imbere akazi, abahunze izabo bazisubiremwo atankomanzi, abafise ibigwanisho bisubize hasi, abasuma baguma biyongera batuzwe, n'ibindi bibazo byinshi tutarize gusubiramo. Ivyo bibazo byose muvyibaza hageze twihweje ivyabaye, ariko nta wundi muti tuzobitorera atari uko twese nyene twemera ko amategeko n'amateka agenga igihugu abanza kubahirizwa koko kugira ngo dukorere mu mutekano. Nico gituma dusavye abajejwe kubahiriza amategeko y'igihugu kurikanura kurusha, bagakora cyane cyane atangunzi, bagatuza amabi adahengeshanya gutera isi mu gihugu cacu. Tuzonezerwa cyane tubonye ko ako kamo bakumvise mu gihe bazoyoboka amabanga bashinzwe atakugonanwa kandi atagutikiriza. Amajambo make, tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu. Discipline mu ntwaramiheto, discipline mu mashure, discipline ku kazi,
discipline mu migambwe, discipline mu ntwaro, discipline mu Burundi bwose. Abarundi bubahane, bubahe amategeko, bayoboke imirimo yose yo kwiterambere. Nta rundi rukiza rw'Uburundi atari imirimo, ubutungane n'ukubahiriza agateka kazina muntu.